ingenzi zitari nke zifata indege zigana igisagara ca Dubai, ari zija kwisumamwo gukora ubuzi butandukanye, abaja kurangura, abatwara imitahe yabo kugira batangure ivyashara bitandukanye muri ico gisagara, abatembera bisanzwe. Hamaze imisi hibonekeza gusubizwa inyuma, haba kuri aeroport y'i Bujumbura, Kigali, canke aho baba bagiriye ama escale nka za Nairobi, Ethiopia n'ahandi, canke mbere banashitse muri ico gisagara ca Dubai. Haramaze imisi habonekana gusubiza inyuma bivuye ku tunenge duto duto tuba twatewe no kuba umuntu atari informé canke atamenyereye procedure ukuntu bigenda. Muri iyi video rero ngira ndabahe umuco kugira uwihumuka ko afise urugendo rusa n'ubwo canke afise uwiwe afise urugendo rusa n'ubwo ashobore kwisuganya en cause et en conséquence. Reka mfate ko ari umuntu aja ave Bujumbura, ikintu ca mbere gikunze gutuma bamwe basubizwa inyuma, nk'aba bagiye gukora ubuzi butandukanye baba bagiye atari abaca bagaruka batembera canke barangura, batagiye kuri visa yo gutembera, aba bagenda bagiye na visa yo gukora akazi, visa y'imisi myinshi. Ahakorera kuri Bujumbura hari urupapuro basaba akenshi rudasanzwe rumenyerewe kwitwa indemnity form. Mbere ku mabiro amwe aya ma agence de voyage bakata amatike y'indege akenshi utabibabwiye nta nubwo baguha. Hari n'abo narubasaba bakakubwira ko batanga. Aho vyagaragaye ko barutanga ni mu gihe ufashe indege ya Kenya Airways, mugana aho nyene ugiye kuri bureau yabo, bureau principal yabo iri mu gisagara ca Bujumbura, ntago bakubarira ko rudakenewe. Ariko washika kwa aeroport bakarusaba, no kuvuga kugira uronke bisaba kugenda ku ma agence agiye asanzwe mato, hama bagateza bakabona kuruguha. Hama iyo bishitse warishitike wonyene en ligne, kuko navyo birashoboka, isufi kuba ufise carte de crédit, urashobora kwirihira itike wonyene, canke ufise umuvandimwe aba hanze canke aba hariho hose, arashobora kukubwira ati reka ndagutahurire itike. Gutyo muri ico gihe rero urwo rupapuro ruraheza rukakugora cane, kuko aho uja hose bakubwira ngo turuha uwo twatahuriye itike. Bishitse ko aeroport y'i Bujumbura rero utarufise, baraheza bakagushira ku ruhande, bikarangira indege igusize. Ico nico kintu ca mbere wozera ko attention, mu kuvuga kugira uvyirinde kwiyaranja mu gutabura itike yawe y'indege, ukabanza kubaza uwo muntu agiye gutaburire ko aguha urwo rupapuro kwitwa indemnity form ko aruguha. Ni urupapuro ubundi baha umuntu doke agiye atarishe itike ariko kandi aruhava agaruka. Muguru abo bagenda bagikora akazi baba bagiye batagaruka, no kuvuga sinzi igituma urwo rupapuro bagwexija, kuko naho uvugisha abantu muri Kenya Airways bakubwira ko rudakenewe. Ico ni ca mbere. Kigira kabiri gitumye abenshi bakunze gusubizwa inyuma, ni mu gihe visa maze kuronka visa yawe, kuko benshi hari abavyironderera en ligne, abasanzwe bafise ubumenyi cane mu bijanye na informatique baravyironderera, abandi bagaca ku ma agence basanzwe ari mu gihugu, abandi bagaca ku bagenzi babo basanzwe baba muri ico gisagara ca Dubai. No kuvuga zari inzira zitandukanye. Rero peu importe aho waciye, bakuhaye visa yawe ugomba kuraba yuko amazina yanditse kuri visa bihuye agapoint ko bihuye n'amazina yawe yanditse kuri passport. Si amazina gusa, amakana n'imodo passport, amadetaye yose ari kuri iyo visa ukaraba ko bihuye n'amadetaye ari kuri passport. Hagize ko ikintu kidasa n'ikindi, naho kuba akantu gato, ni aho baca gusubiza inyuma. Utomye bakagusubiza inyuma ukiri Bujumbura bari sawa, hari aho basubiza inyuma bagira escale nko muri Ethiopia canke Nairobi, canke hari hose bivanye n'indege na kompanyi
y'indege wafashe. Ni ukuvuga rero birasaba cane gose ko uraba ko amadocument ufise asa neza, doke nyimba ari contrat de travail ufise, nyimba ari visa baguhaye, ukaraba yuko bisa. Hari ugasanga nk'izina ugasanga yitwa nka Jean Claude bidafatanye, ugasanga kuri visa yiwe ni Jean Claude bifatanye canke harimwo agatre, kandi kuri passport atakariko. Aho oye haragiye Bujumbura kuri ukarengana, mugabo bagera i Nairobi bakagusubiza inyuma, canke washika muri Nyagisagara Dubai bakagusubiza inyuma. Bisaba ko biba bisa. Canke ugasanga nimero ya passport yawe ni OP 52 45 blablabla, hama mugabo visa yawe nayo passport yanditseko gutyo OP 52 blablabla, hama ugasanga visa yawe yanditseko 0P 52, hama ukarengana i Bujumbura ntabibone ko kandi vyanditse gutyo. Ukarengana Ethiopie par exemple canke Nairobi canke Uganda, kumva aho ugenda hose ugize skari bagira check up basubiyamwo baraba yuko bimeze neza. Hama wagera muri ico gisagara bagaca babona yuko kumbe aho kugira OP bagaca babona ko passport yawe iriko OP, hama muga visa yawe ikaba iriko 0P. Ni ukuvuga aho uhejeje gusubira inyuma. Ni ukuvuga birasaba gose yuko doki uba makini mu gihe uronse visa yawe, ukaraba ko bisa kabisa cane, ata kintu kimwe atatandukaniro ririmwo. Kandi ubibonye kare birashoboka yuko uheza ukabarira uwo yagufashije kuyirondera iyo visa, akavuga ko harimo ikosa, hama bakayihindura, bakayisubiza inyuma muri iyo ministère ya immigration, hama bakabihindura bakavyandika neza atakosa ririmo. Ikindi gikunze gutuma gikunze kuba nk'intambamyi ku ngenzi zimwe ni mu gihe usanze nka vole yawe ifise iskare y'amasaha menshi. Ugasanga par exemple uragiye uza kumara muri Ethiopia amasaha 10 canke 15, canke Nairobi amasaha 10 15 ou plus. Abenshi iyo bafise uburyo, kuko hari abagenda ugasanga agiye hari abagenda bafise uburyo bwinshi bagiye gutembera canke bagiye byari byose bagiyemwo, baba bafise uburyo, n'abandi usanga ata buryo burenze bafise. Aba rero bagiye ivyo biraba bagenda bari yareze bafise uburyo, araheza akagenda akavuga ati aha muri Ethiopia d'abord sindigenda ndatembera, hama ndiko ndagenda n'ubundi, hama amasaha asigaye ni menshi, reka nsohoke, hama mfate taxi, hama ngende gutembera mbone umuji wa Addis Abeba ngene umeze, hama rero ndagucanza nusubire muri ndege. Ubundi ntacyo vyari bitwaye, muga abenshi barakunze kubavuruga bakakubuza kugaruka, hata bakakwegizije ibintu vyinshi, bakakubwira uko ubisaba kubanza gusubira mu gihugu iwanyu, hama ubone kugaruka. Bikunze kwibonekeza hanini kuri immigration ya Kenya. sinzi ahandi ngene bimeze, ariko kuri immigration ya Kenya biramaze kwibonekeza aho barika bakakoreka ukinjira, hagera kugaruka akakubuza, akakugora, bikarangira urugendo rwawe rusivye. Ni ukuvuga rero ubaye ugiye surtout uzi ko ufise uburyo uri limite, uraba ugaguma muri aeroport.